kiri mu muco uzawumva mu mudugo twa uri kujana n'umuntu yadutse ngo ngo ndamubona ngo yakora muri bikoro ngo numwenda hamwe n'uyu mugabo wo muri mitiwere yego ngo batwaye abantu bo kwa ntuze b'umutama yitwa Silver hariya macyazo urabibona ibintu nk'ivyo ukumva ari normal ariko hogira akantu gaca mu radio wa muvye nyine karagenda gucyaye ngo yarampaye ngo mva abana bo ibintu bavuga ngo umva ibintu ati reba bavuga ngo nguja mu kuzimu gutera amagi mutane ugaca winje baza gutora FM cyane ngo nimwe bamaze sovuga ngo ushaka ngo kuronka ibintu byinshi oya hagiye ngo uyu mwana apfa bafite ngo gutanga igitambo igitambo nivyo byose oyevye Imana yarabinkingiye iyo hagira umuntu apfaho bavuga ngo yamutanze ko igitambo n'ibintu ariko abantu bavuga ati ntivyumvikana abandi barakompara na Chris ndikumana Chris ngo abantu babiri ngo ni babiri mu Burundi mera gajavyuka afisa kantu kama kanyohera ngo usubira umbyuraka ngo musane niyo yavuye muyinga kageze mu Bwongereza ngo ngarambira ngo webiji guhi mwana ngona ngaha ngo ndiko ndahubaka ngo hagenze uca ndashira intuzeya ngo rindira gato ngo tujahe inyuma ngo rabiki kintu ngo hanije ngo nide nanje cyanda haguruka kwa nta jambo uvuga uco haguruka kugira idiri simbura idiri yarafise evenement iyo weekend ibi ni bavye urambesha ibishoboka ntawe wo kwimvira ibintu nk'ibi nawe ari muri gucya acagira gutebe Cheki narakubwiye je siniyumvira nk'abarundi nande ku mutima ni yo mana iki kinazogishira imbere y'abantu komana ati bari creative Bujumbura muri batanu ba mbere urimwo ati ni wewe nini nk'ibi bintu bikurahe umuntu abantu bakunda urashika gucyaye ukacumu je ariko je sinkunda wowe muri ville muri ville wapi ari ngo muri generation zanje wenda mbwira ni ego jewe leshe hahandi urabizi mu gifaransa mwe bavuga jamais je vais jamais lécher hahandi jewe gusa ndakuraba gucya nkubwira ni salama boss wewe ufisa amafaranga jewe uri kurandondera ko mtoto wa town ndaguha service ukandiha nabindi ariko je nikundira babatama bikuriye abatama bayarondeye basanga n'umuntu ebana njitap Bonjour, bon après-midi, comment allez-vous? Mumeze neza? Abantu muko muraturaba kuri YouTube, abantu muko muratwumviriza kuri Spotify, est-ce que vous allez bien? Je nitwa Ozira Koze, ku bantu bataramenyere juganje canke ku bantu baje ku chaîne yacu bwa mbere. Hanyuma uyu munsi singira introduction ndende bambujije. Mutubire bambujije mbwa ngo ndi kumwe na mugenzi Alfred Obe. Okay, basi. Biteki. Ça va, umeze neza. Ni sawa. Karibu muri Sound Vibes. Dusiyeri rero dusiyera cagira ku bantu batahazi babona ibi babona muri écran ahantu neza sana vraiment coup de chapeau. Merci beaucoup. Hanyuma ari ikintu nabonye canyoheye hajya aye umuntu yahora aba muri quartier ibayabaye sivyo hanyuma Imana igahezagira akimukira muri quartier gisiri muri inzo nshasha uzubirabe ni kunge nabaho bica bihinduka yego jaruduhuzi waro wambara tukiri hariye fo kuri Tanganyika natwo nkibona Medina style aka make up kameze neza kamaho cyagira na twaguma twiyorganiza gusa nakayashu kaba ariko urabona ko ibintu bimeze neza kandi nivyo bifo kujanisha umuntu agira muri TI aguze V8 ubuzima burahinduka ariko bimeze vraiment na urambondera mugaho oya nukuri muraberewe muri iminsi mugira make up musa neza murakoze ni kwira amatara amaramazanye wihenze ukagira erere aragushira ko make up iyo ngwaye igihere kiba kimeze nk'uko muri video kera ni caboneka iganda ibintu bigoye bimeze neza turamukiza abakunzi bacu baguruka ngaha kera tukiri hariya Tanganyika kamera zikiri zibiri ubu ni zitatu ndabahariya ndabaramukije cyane abantu bose ndabifuriza kumererwa neza nizere ko umwaka twawutanguye neza duherukana ryari kuri Siren araciye vraiment ego ndabaramukije muri my journey
My Johnny ndagupoza ibibazo navyo bibuka araciye muri biri hot ibintu byo kubazanya ibibazo ucuransinda cyanda gutsinda nuko nizere ko twarangije umwaka neza n'ubu dutanguye bien nanje meze bien ndashima Imana nyene yego umuntu nyene aguma yirukangura bizi umwana yarakuze yego basigaye avuga amajambo menshi sinzi yabikura kuko urabona se wiwe n'umuntu w'intore yitonda no muri famille wacu hari abapadiri benshi sinzi ngira bikora kuri nyina na nyina ntavuga sinzi tuzano abikura yaritoye cengira yaritoye sinzi vraiment ariko umukozi wo mu nzara cari wa undi ntarahinduka wo mikonere yarahindutse yego na sosara cari hajya amakuru nayo yego dufise n'ibiro dufise ibirubu turaza kubivuga ibintu byarahindutse buke ukimana igumehezagire cyane gose turi mu 2027 twaruka mu 2024 yego bonane yamwe twarabonanye muri soirée yawe ya VIP yego muri Royal Palace ucuvuga ngo nkunda kurira mu biganiro oya si wewe navuze abantu batumigwa mu biganiro kandi navuze sinavuze muri Siren navuze namwe muhora muhatumira hariho ikiganiro mugira ibintu bigomba kumera nka bijya none gakigi umuntu arikavuga ubuzima bwiwe umusubije inyuma mu buzima yigeze kuba nk'ubabaje birashoka sanga yatwawe n'ibigomba oya kubera hariho nigeze kumva sinzi ko ari ngaha canke ko yandi shene yavuga ngo ndayisubira muri ya black ngo urumva ngo mama ranyanka ngo ndankwa mu muryango uzina aramubaza ngo none ngo bakwankira iki urumva jewe narifise kungene ntakunda abahungu hanyuma ati none ufise imyaka inga ati ndiko ndinjira muri 39 nti turakaranduka none bareka kwanka gute uri kurabenga abahungu bose muri 39 uri kirumvaga uri muhira ariko ntiyaciye atwe barida bifise raison bifise sens akusanga twarize babibabaje tarahise baje yego haya rero umuntu atarira abafise umutima wagize haya kurira n'ikimenyetso cy'umuntu afise umutima woroshe umuntu muzima cendarira go na filme hirya yeje tukonda ba filme cendarira yego vraiment gusa urumva uragwana kugira amabuja ntayone hari gihe nja kuraba ngasanga wewe igikwembe caje oya twe dufise imitima yoroshe turarira ushaka kuri romantique uri amadesi anime no dessin anime biragoye hari ama dessin anime agezweho ubu ya grave usanga ari nka film ariko dessin anime sindo nka kanya kazo vraiment umwana ni wazindabisha ku nguvu urumva hari yatushize muri TG cha tubabuje kuziraba vraiment ariko si cyane yego kandi ndakwifuje kugumurira ozi il faut pleurer gumenda umuntu muri maki ugumuru je muranja muri mariage aziko ndu MC iyo umumama aje akavuga ngo kibondo nguraza urukundo twakundana umukobwa ntarire umubona azubaka hari ibintu byagagaye hanyuma rava pasaragiye muri mariage kote mama w'umukobwa niwe yavuze ibintu biteye ikigongo hacarira umugabo pucu yahe yareka wayi yavyatse ntwaye umuntu amwenze arize mama wiwe umugabo arira mu bantu hajya biragoye sana yewe yararize umukobwa niwe yamuhanaguye kandi mu bisanzwe nyina w'umukobwa ari we ko asezera umukobwa wiwe none kiriya gihungu kije kumutwara nico kirira we numva ko harimo ibintu byari bizarre oya hari acavuga ati ngira ntwaye umuntu yarafise akamaro nanje agiye kungira akamaro ari amarira y'umunezero atari amarira y'umubabaro uri si yego canka bo niba abagabo ati ntwaye kimararungu asizirungu aje kumarirungu canke n'ibimenyetso bya kanyange bijya oya reka nta kanyange ujyazo bakamariza reka tubandanye muri abantu anyways ubu nikigingi ku bantu batamuza hano bambwiye ngo turavuga abantu ngo ntibabazwi na bose mugavana umuntu atazi ikigingi vraiment oya barahari ni benshi oya ni benshi reka ndagutera inkuru barahari ni benshi cyane jewe naragiye vraiment umuntu aranyakira hanyuma yarafise abantu b'abadamu babiri bicaranye acarambaza akaguma twenga abadamu baramaza ngo nibiki nguyu ni mwamenye ati kubera yanditse igitabo kihe oya wanashaka si igitabo kubera oya yanditse igitabo kihe ivyo bikunda kuvuga umuntu abakuza bashaka gupinga uyu ukabona neza ati tubwire ninde uyu ninde hanyuma rero arababwira ati uyu numwe kiginga agira ibintu byo gutwenza ati wapi kabisa kwarigiye wagiye uri na seriyo utafise mu byo gutwenza adafise sura gutwenza ugati uyu aratwenza ati byari na he na sinzi ariko urumva abantu si bose mpora nduga ruguru abantu bose bafisa mikoro yo kuraba ozi bafisa mikoro yo kuja kuri YouTube si bose mu misozi apana mu centre interieur urumva ntihagarukira kuri centre hari abantu bibera abarimyi aborozi mu centre kijana gimakamba arampamagara mu izina ubona ninga nayikure ibaze wewe hohoreye
ega uragaragara cyane kuri YouTube gusumba jewe none nk'ubu je naheruka kuri YouTube wereka wowe anu umuntu azana abantu ibihumbi bakuze randa basubira inyuma none ariko kuri YouTube antuka singaragara kenshi utantumiye since kwa notre frère ntihabe ikitera nk'ubu ndaherutse kubera na Kigali ashoboye abantu bose nuwarataherutse kunda musatwenge ibyo bintu biranyica wa narayiravyiga igesho yo mu Rwanda canagira ibazo eske hariho ama blague utera ale hanze udatera mu Burundi bien sûr hari abantu benshi bamaze iminsi ngo kigengi yasaze n'ibishego mu bishege biriya n'ibintu ufite publique yose urayiraba ukamenya ibintu bavuga haya je nagiye gukina deja haciye ko aba artiste nka batanu je nagira wa gatandatu batwenze barushe bagize bijya nyene urumva haragera igihugu ukavuga ati none kugira nsove crane yanje ngabigenda gute bien sûr urumva urategeza gukoresha muco w'ikirundi buke ariko bo bari cru bari direct hanyuma chaque publique rero nivyikunda bijya ntushobora kubivuga ngaha vraiment kurana ngaha hari ibintu agira ati yananiranye yasaze nico gituma binashoka n'abantu babiraba bavuga ati kiginga sikavuga ibintu biri bye uravyo ariko hari nta na kimwe kuko urumva hari biri mu muco wabo biri mu ntuzeya hanyuma des fois kubivuga kuko no ngaha ivyo tuba tuvuga ni ibintu biba bikogwa sivyo kuko nta kintu tutazi mu bivugwa hariya canke kidakogwa nga ariko urumva ukamenya yuko utegeza kugira amarimite simpaka rero cengenda mfise cliché nanje ngo mu Burundi ni kiyoya canke ngende ni ncafuza muco w'ikirundo ya ariko gucisha mu kabivuga n'ibintu bisanzwe kandi abayiravye bari ngaha mu Burundi baratwenze ariko ababitahura barumva ati sha ibi bintu abikina hariya ngaha navyokina abandi nabo ari rya mbere bambonye nibo batahana iyo cliché ngo ngavuga ibintu bitagira indero urabibona ibintu nk'ivyo ariko hariya bavuga bavuga ibintu birenze cane ariko jere iyo ndonsa akaje ko kubivuga ko ngaha ntabivuga tawisesa bana uzokwivuga inyuma y'imyaka 2 kubera urumva haba hari ama blague ajanye n'ivyo warabitse utafisano yavugira voilà ni menshi cyane ku buryo ngaha nabyo ushobora kuvuga ucurabara rero handi hantu kenshi ndanavyibagira kubera ni nyinshi hanyuma ugaca wibuka culture yacu irimo amatabu menshi ugira ngo uravuze ivyo ndagwe nk'akarorero kanyica la fois passée nari muri dote ngaha hanyuma nk'ubu jewe nadutse nk'uno kwaduka ngaha kuri Siren Vibe nkavuga ni amabere sivyo biri oze biri troze uravyumva amabere wivuze gute amabere y'inka n'amabere y'inka c'est ça non uko biri kose nivyo nagire mvuge nyene urumva amabere amaze kuba y'inka urumva bica bigira urumva ariko ku muntu ni gikiriza urabibona kugira uvuge neza uvuga igikiriza kugira uvuge ngaho uvuga umutima mwiza umutima mwiza ni iki muri iyo dote rero ngo amabere hari abantu b'abanyamahanga nk'ivyo ntibivugwa hari sivyo hari uvuza amabere wambaye ibara hari ibintu tudahuriza ko vyinshi ariko urana ngaha mu muco w'ikirundi baravuga ati nukuri rero nabonye ibisabisho wabishikanye natumye umwungere andabire yuko izo nka zizobaha iwacu kandi andabire ko zikwije amabere ari nk'umuntu rero atamenye yagira ati karabaye none wamutambi bareraguye ariko n'umuco hariho nibindi byinshi abantu usanga bavukana sivyo ndagwe nk'akaro umugane wa pasteur yabivuze uherutse ndatwenga ndawe ariko pasteur urarinda kabisa pastor mbayahaga ari kiganiro nabonye ndavuga ni muta asha abarundi babibagi mu bisanzwe narigeze kubigutera inkuru abagabo babiri batwaye abakobwa bavukana umuco w'ikirundi babita gute nk'ubu jewe n'uyu mujama tukagenda muri famille agatwara petite sœur nani ngatwara grande sœur kivuge n'ikirundi nta na kimwe nabenda hamwe ariko urazi urumva ico kintu kungene kiri lu umva kungene pourtant ni muco w'ikirundi kese twacisu si twebwe ni kiri mu muco uzumva mu mudugo uri kujana n'umuntu yadutse ngo ngo ndamubona ngo yakora muri bikoro ngo numwenda hamwe n'uyu mugabo wo muri mitiwere yego ngo batwaye abantu bo kwantuze b'umutama yitwa Silver hariya Macyazo urabibona ibintu nk'ivyo ukumva ari normal ariko hogira akantu gaca mu radio wa muvye nyine karagenda gucyaye ngo yarampaye ngo mva abana bo ibintu bavuga ngo umva n'ibintu
wowe yavuze yarampaye ntitwumvise ariko mu muco w'iwacu birimwo nuko gusa twagiye turabikuramo hazamo ikizungu ngo beau-frère ni kirundi si kirundi rero no kuyiga nyene quand urumva nuko ni societe yacu nuko nyene ni societe nyine mo abantu bari bafite hypocrisie tumwe ibintu navyo bavuga kandi bibaho ugasanga n'umuntu avuga ngo Jesse ishobora kuvuga ibintu nk'ivyo et pourtant yama yabivuze voilà nuko la societe ibayeho rero ego Kigingi rero n'umukomedi atwo mukomora twenga n'umukomedi wacu ngaho aracarafise umwanya wa mbere Number 1. Oya ivyo oye nama nabikubujije ozi. Ndabisubiyemwo waragize video ngo ngicengera ngo nihe ngo kereza ngo nihe ngo nikatolika ngo mukomeje ngo ninde ngo nikigingi we ntwabigize. Ntucu nyakana ngaho rogeze. Umukomeje ngo ninde? Oya. Umukomeje ngo ninde ngo nikigingi. Oya navuze urayizana. Oya je namvuga nti ivyo bintu kandi abantu bacavuga ngo herere ngo kungene kicisha nk'ubare abantu bari ko barara bacavuga ngo kungene kicisha ngo oya ariko sans blague nukuri ibi bintu kuvuga ngo wa mbere peut-être ndashobora kuba ndi wa mbere yagaragaye sivyo yagiye imbere ariko hari banangurije bivana n'ama generation tuvuga muri generation yacu basi ni muri nakanya gato muri imyaka 10 ça se limite dans l'espace dans le temps uravyo mugihe bataragukuzamwo rero hari n'abankujemo abatanguye none nk'ubuye nyakwigendera Nyamoya uraza abantu bamuravye kungene Dick uramuzi grand frère wa Nicolas niwe wa mbere naka video wigeze kubona kuri Odeon Palace avuga ngo umupari ko waza umupete wo mwisite bamubaza ngo tubwira ngo akamaro k'inka ngwinka ngo amahembe turayamanikisha n'umutipe yambaye marori muri grand frère wa zamani nyene kaba yari mu DJ nukuvuga ne ma generation bariko babiraba ubu hari abandi babiravye kera babonye abandi bakera okay reka ninga kujya football ni nkuko wocu uvuga ngo muri football ngo mukinyi wa mbere ngo ni Messi cyangwa Cristiano oya muri Messi ati muri Messi ariko hariho ba Pele babayeho hariho ba Maradona basi ba Ronaldinho twobashiramo ba Maradona cyane ama legende okay muri generation yacu generation yiwanje twega abana batobatse tutaza abo bakera generation non Kigingi niwe avize ari ku mwanya wa mbere ku bantu mutari munamuzi mumenye niwe akora show amatika gahera bakinjiza abantu ku buntu kuva twabaho kuva nabaho sinabwo navyo bintu ahantu vyabaye nibaza ko vyabaye kuri wowe bwa mbere be hajya vyagenze gute kugira wemereye abantu binjire ku buntu ndababwira ati vuye mutanga amakashi mbwa mwinjire wabigize kugira ngo urazi yuko twari bwabivuge ntitwari bwasubire kubonana kuva Kigingi sama unaciye voyage okay hanyuma nawe ucura voyage turanguranye South Africa Joburg waragiye no mu Bushinwa oya hajya ukungene vyagenze ku bantu batabimenya abantu barabaye benshi vraiment ikintu cambere cabaye d'abord urazi yuko jewe naraba situation turimo sivyo genre financière non ni kuvuga déplacement nta gitoro nta ki publicité nubwo nayigize nari mvuye mu Bwongereza nzana tike 4,000 sivyo nshimire cyane Mr Chento urumva hanyuma ivyo 4,000 navuga nti nkaro nkabo alhamdulillah Imana ishimwe kandi nkaho nawe ntiwawize ko abantu bazoza ika vraiment navuga nti ndose 3500 ça va ndose 4000 kubera iki cyo gihe nta bindi byo ko biravugwa ariko aravuga ati vraiment déplacement huwa ivyo mbe mutegura tuzoshikayo gute tuzogira ikirumva turadanaza ticket nibaze ko ticket 4,000 zoba zaraheze nka 17h 16h ravyo uwo musi nyene 16h nibaza yuko ariho nari mvuye gutora aba artiste ndabazana ma 15h30 niho nari mvuye gutora aba artiste ndabazana barambara ngo harasigaye ngo twadusigaje nka 500 Sezora haba kibona ozi yana ndabwira mabuja wanje madamu niwe abajeje ibintu bya ticketing manager ntigenda umuhira utori ticket zose zoba zibaho nukuvuga twabambitse ntwenza nanje tuambika izage zirasigara zose ibintu vyose ntwenza kandi je namangura ticket zisa nukuvuga ntwenza nanje ubwo muri sura yawe ati ni nyine ntibarandi no kuraba ko tari atari mu nyuma bira 18h nibaza ko ngira izo zose zari ziheze dutangura gukubita kashe ama VIP yo ngo yari yaheze la veille ama VIP yoyo
oya VIP ingorane yo nakamaramazi no kubwira ni changement de mentalité tukwiye kubandanya tuvuga d'abord urumva abarundi bose bakunda kuba VIP ku munota wa nyuma hari umuntu ashobora gutelefona wozi ufise igiteramo agutera biteki gisava hewe ndakwibarize sha mbega tike kwinjira nanga ukamubwira ati 10000 ni 10000 okay nzoza sawa sivyo ariko vendredi kubera yumvise ko uzi mugenzi wazo yicaye muri VIP we ashaka VIP kigi nukuri kwimana rondera iyo nicara namucisha je nukuri kwimana zishaka kuja muri 10000 nukuri abagenzi banje bose urumva twashizeho ticket avant twagize iki mwagize promotion muravuga hano kandi kigingi sama nta VIP vraiment nta VIP mba ndiko ndarondera bimwe byo kuvuga ngo ushaka amafaranga ngo yinjize gose wapi ijya ni evenement y'abantu bose baze baryoherwe ivyo bintu vya d'abord ugize VIP nini ya public iryoshe kuko VIP no gutwenga muri VIP icije inyuma hariya ku metero nico gituma ngira ka VIP nka kalonja kakanyegera ariko kakagira public kaza so rero ico cabaye ikibazo VIP yo byabaye rudubi yo naronka nyene aba gangster banje bari muri staff baramfasha baraba deborde nabo warabonye barasiko bose binjiramwo naje ba telefone ntari muri staff umba abantu bose barinjiye muri staff barafasha kuko byarabaye hanyuma rero hagera ahantu tugeze mu nibaza ko ari nka 20h hari 20h mbona apere ya responsable wa messe arambaza nshize kugutwi numva ariko avuga cyane ariko akoma indurugo ariko aravugira hejuru gose kandi jewe si umuntu menyere oya n'umuntu vraiment bya ibintu byose urabona abakoroneli bakera yego kigi yego sava yego natwe on est prêt urabona ivuga arandira urabibona ariko numva ari muri kigi nguriye mbega wowe ubona ibi bintu sinamwumva kubera rwamo muri backstage ambwira nti ingo unsanga inyuma ya stage umbarire yanaje acarambarira ati ndagusabye sohoke nico kintu cyambere yambwiye je sinenda bizi ibintu ko biraba kuri wisi ntihari bwaze kumbwira caduca inyuma hariho iyindi entrée twari twagize VIP mu nyuma anyereka abantu ngo baratonze ngo kugera kuri nani Monument du Soldat Inconnu nukuvuga baramanuka Secademy yose abatondeye igitoro ngo bagakika kandi batonze neza abana bo mu ivire vraiment sama iPhone nta bubandi nta busuma ndavuga ni ibintu ndamubwira ni sawa none habaye ingorane ngo ibire nivyo ubonye nga womenye ibintu biko bibera hari aho nyene bihurana ari wisaje arambarira ati ibara riraguye birabaye rudubi ndavuga ni cana mwegera ndamubaza colonel ndamubwira none tugira iki jewe ikintu canshotse mu mutwe kinzamwo navuze nti nibaze ko reka abantu bakinjira ugurura turamushimiye colonel rero bibigenze gutyo canibuka direct hari yaherutse Stade Martyr ikintu byabaye Stade Martyr concert y'umu pasteur chanteur kintu nkico harapfuye abantu bagera ku sinza abantu rero mu bihugu nk'ivyo kenshi ikintu nkico kibaye nta kindi mu gukingira abanyagihugu bahagarika ico giteramo ni direct nk'ubuwe baravuze muri Kinshasa ko nta mu artiste azosubira kugira Stade Martyr ko barabonye ko la gestion iragoye nibona nyene bahagaritse kigingi sama pendant 5 ans nibona nanje ndi hariya ayo ambaza ati bigenda gute nibuka yuko ari umuntu yambariye ati uja mu kuzimu nibuka ivyo biraza kuzamuye nibuka ko ari umuntu yambariye ati mbe kigi waributse kuzana ambulance ese Croix Rouge irahari nibuka yuko ico kintu uri muri wasi ntagiye kuri Croix Rouge ivyo byose birazunguruka arambarira iyo option ebana ntuze arambarira ati hariho n'ubundi bubire buriko burahore wisarambarira ati hariho n'ubundi bubire nubwo twobandanya sivyo tugira amakashe yani makashe y'amasociation turiko turabona hari abantu bavuze kashe mu miduga bariko bakoresha izo kashe urumva niyo noti ntiriko yinjira iwanje sivyo hanyuma hari amariske yuko abana bashobora kugira ibibazo ndafise video ntuze yandungikiye iteye ubwoba cyane bariko barakura y'umwana ariko araboroga bamufatiye ufite icuma cara bijya vyuma vya barriere cara mufatiye umupira sa abantu bamucako nayo yari mayo biranga kwitabuka kuje bari benshi yari mayo ya Barcelona nizo zidatabuka nizo wewe wambwire sivyo nkayo yari mayo yari kuba ari bunywenywe kenshi usanga ziba zanatabutse mayo zare ya zipfa nabi bikoropesho ariko kwera ari mayo ya Barca ugapeti karate ariko bariko baragasunika bari nigwana ko bafana ba Barca hanyuma mama we araza aragasekura nyene aragakurayo sasa rero ivyo byose nagiye kubibona
mu nyuma niho rero namubara nti tubigire gute rero ico oye arambarira ati bivuge ndabwira nti reka mbwirere w'isi bagende ariko Jesse Nainzi nukuri Jesse Nainzi ntambara hari video ndamubona mwe ariko yinjira mu bantu ngo ro ni nabantu ozi baba bageze ahantu navyo kubasigurira ngo umviriza rero sivyo tugire twugurure buke buke mutambuke buke nuwa muntu aba yarushe aba ari hanze avuga ati mbega munyugarire ko voilà boss uragoca avuga ati turabihevye ndaduga kuri sene ndavuga nti muranyumva ndasavye akora batahura ibaze nk'umuntu yavuye mu carama ntarinjira saa moya na nusu z'ijoro araje ngo aje gutwenga kwikura stress kandi ikindi naco hajya ahantu ikintu ca mbere gitera stress je naraciyumviriye mu nyuma ndahaciye haba yindi evenement imagine twazi uri kurumva ibintu biko biravugirwa ngaha ntuvyumva neza kubera amabafra araba hariya muri kinanira ni ariko ntushobora kwashika hari ibintu wofumona sare yuga yumva ariko wumva neza ngo allo ya mugati biraheze mu bizani abantu barinjiye harababiryoherewe harabashavuye tuhatora ibirato abantu bataye ibirato kirato kimwe ibirato bibiri ndavuga ni Imana ibi bintu kabisa ni ibintu vy'igitangaza cyane urumva ni ibintu bitangaje inzoga zirahera nyene abajene bari debrouiller afise umutipe yanteye inkuru nari nahaye stand yambariye ngo ndabwire gakigi ngo kabisa ngo sinzi ukungene nakubwira ibintu twabonye yari yazanye stand y'amahamburger sivyo akarantera blague urumva jewe mu 15h30 16h 17h narashobora gusimba nkaraba muri public mbona umutipe na stand yazanye abakozi bahwata ibiraya bafisiki microonde gushusha bijya bintu byose amafriteze ari muri public ndamuhamagara namwe ko ndakubona jewe ndi nyuma ndakubona byagenze gute ngo niwamenye inkuru ati vyaheze 16h ati hageze ahantu mfata umukate ati urumva inyama zarahera nkabwira abantu tumviriza rero iyo hamburger nayigurisha 12 ubu ndayishize kuri 10000 urajya umukate nta nyamirimwo ariko harimo reti ni tomati na ketchup ati zana mu nyuma tomati kamera ati ndayishize ku 8 urajya reti na ketchup na ntuze n'umukate ebana mu nyuma reti iragenda urumva ngo wigurura umukate kugira ngo gukubitira ketchup mukaje kubita gutyo urumva navuze ni aba bantu none baje batadamye urumva bari nibaza ko vraiment niyo kigingi sama ya mbere mbonye ata muntu yidoze kisa so abantu badandaje kisa abantu bagize iki gusa ahubwo abanyagihugu kwasaba imbabazi abantu public yaje kukurumva barabuze ibinyobwa la prochaine fois nibaza yuko turiko turakorana n'amashiramwe abijejwe no kwitegura nubwo ibinyobwa bitariko biraboneka ngira bizoba twizere yuko mu kumunani nawe nibizoba byabonetse nuko rero byagenze atangura rero kuvuga rero bimwe ari kuravuga yego avuye ko tuja kuvyo abantu bariko baravuga wowe ubwawe wagize feeling wagize impression iyihe ubonye habaye ibintu nk'ivyo kuri wowe utari witeze ko deje urumva ko waje uvuga ati sindisi no ko 4000 ati kazoshaka kugugwa mu ubonye abantu baje no kugwana bagati ibirato bakagirana ni bintu urumva general umva ntavyo wumva uzi ntari witeze ntavyo wumva nawe no sindi kuri ile kandi abarundi nagirenda kumenyesha abarundi ntibamenyegwa je ndamaze gukora ama publicité yatari sinzi ikintu kibahamagara sinzi ikintu bo wakoze vraiment sinzi n'urukundo baduha utabuzi neza la clé iyo succès kuko je ndamaze gukora za la bamba uribuka la bamba abantu banyirukako ariko twaronka abantu 2500 3000 sivyo ariko ukabona ubuye hari irari hari ibiki hari ibintu byinshi ariko ukabona abantu baje kubwinshi umva nakoze ibiganiro nakoze ama kigingi sama ndi ku radio nigirira publicité ku radio yumvirizwa Bujumbura yose ariko suko naronka abantu rero nukuri nugushima nta bindi uratangara ikine impression ya mbere ugira uti nibi nibiki none kigo ntura wicara ukiyumvira ukimva ati mbega je abantu bankundira ni ikihe kintu nkora ubu nyengera ntaho urankora kera campaye public ingana nkuko nturagitora je nibaza ngo bavuga ngo mu kirundi bavuga ngo ubwiza bw'inka nuko bimwe canke ngo ikintu cyose iyo kibuze en fait la demande na l'offre la demande ni nyinshi l'offre ni nkeya abantu baba bakeneye kubona ginga ari mu biki hari abantu benshi duhuru bakambaza ngo kigi ngo warazimye
umva ntaraba Instagram yanje ntayazi ntaja kuri Facebook urumva we yaramenyereye utwo tuvideo zo turaza niki ibintu ngire nkore muri 2025 ngire nsubire rero sasa benyene muhakazi nikita muzura muhana akazi nikita kagote mu publicité yama sketch uzigana mu macingana Wome ngo watubonye nderekwa ego vuba barabona akantu ego rumva sinzi rero sinokubwira ariko nibaza nivyo niyumvira bya ndi bagira bati umuntu ashobora kubona akantu akavuga ati wow bana kandi ndamukumbuye ndagize iki hari ibintu by'inzitizi twagiye tubona je nakoze ku radio imyaka indwi imyaka iriruka ukomera ko 7 ans imagine toi 7 ans natangiye 2014 rero bon ariko bien sûr harimo imyaka ibiri iyo radio ntiyumvirizwa hari izindi zumvirizwa sivyo naco mugabo arakorayo narakorayo sasa iyo abantu bakumva minsi yose ni vyiza kuko si ibintu bikorwa ngaha gusa no muri Kenya abartiste barajako mu Rwanda Rusine asigaye akora ku radio Arthur Nkusi yasubiriye Nkusi muri Kenya nuko Salvador yakoze kuri Capital FM mengo nimba nihenze ni vyiza uratenya ya public itari access cyane idafise access cyane kuri réseaux sociaux kuri Snapchat kuri Instagram nibiki ni ya public yo mu isoko umupeta dandaza mayayi umupetiye babandi ba tuktuk atamwanya afise yo kwa Amerika raja kuraba ahubwo bari karakora akakumva ariko akagira igihe rero naho ukagira choix nubwo ubikoramo neza ukabikora neza abantu bakabikunda ifo ugira choix soit tu restes muri journalisme byakwereye ukadiringa neza nabanye radio bakagukubita yafadika canke ukabivamwo en certain temps ukavuga ati reka mbandanye je rero nagize iyo choix ndavuga ni imyaka indwi irakwiye kuko turi epuiza kuri kuri radio tuvuga ama blague nyene tuba turi sansa abarundi nabona abanyafrika sizo kuvuga ngo abarundi ko nasanze muri Afrika bose niko bameze kuko umuzungu live wewe ukungena idefinise umuzungu araza muri show kuraba umuntu kuraba video yabonye kuraba live umuntu ariko amusubiramo ibintu yabonye kuri YouTube nico kimuryohera kuvuga ngo naramwiboneye abinkinira amaso mu yandi ariko umwirabure ikintu yamaze kukibona kuri YouTube ashaka umuhe bishasha umengo biriya byaraheze ariko ni ivyiwawe ni iki ni hajya mpona ndababwira ni muri Afrika biragoye cyane mpona ndaba nk'aba ba Gadelman namandi ko ndabivuga asubiramwo blague nagiye no muri Canada duhura na Agalawal uramubona muri Côte d'Ivoire barantumiye muri show yiwe muri Montreal ndagenda kuraba show yiwe n'umuntu twaravye yakoze president prisonnier kera agasubiramo ziriya blague ukabona aba Ivoirien baratwenga ariko murundi niwo musubiramo blague nakoze kera baragutera buku baravuga ati yana nivyo rero byari bitanguye batanguye kuvuga ngo nguriya mutipe ngo adukindira zinduka yana ngo aza kubatuzanira zinduka kavuga ni zinduka ndabazanira zinduka so zinduka ibyo mba ndiko ndavuga ni ivy'iwanje ariko mu vyanga ko ndabigarura so ubu rero reka mfate carrière yanje mu minwe biriya byahora bija kuri zinduka ndabishire muri show uko vyagenze rero nta siguro novuga ngarutse ku kibazo wambariye n'Imana irimo je ndizera kandi ndasenga Imana n'Imana irimo vraiment nta buhinga gusa abantu batubwikina mu mukundira kigingi abantu muko barabaye emission muzi ko mukunda kigingi nibihe bintu bikumotiva kuza muri show ya kigingi muyandike mu commentaire mumufashe kubimenya kwa ndabona ntarabimenya je ntabyo nzi gusa hari abantu bahora bambwira bimwe ariko kenshi iyo bivuze ucumengo uri kurishima reka ndabihora bivuge oya ntabyo mvuga bivuge Jean kwera ngo araciye bugufi nivyo nyene ngo nikijuju uvuze ngo ntabwe ngufise ngo bwarayaze nivyo wareba bikunda ngo bwarayaze hari umutipe yo uranyibukije ndamuramutse cyane twicaye ahantu tumara nk'isaha hanyuma carambaze ngo je ndakubwiza ukuri garase wese ijya mbere twicaranye arambwira grand frère we quand même nsanga ndamuzi ko arabanye mutanga suite acambara ngo je ndakubwiza ukuri ngo je nabaye ingozi jewe ngo umunsi wa mbere nza unakubonye amaso mu yandi nakubonye muri mariage ya grand frère turi muri evaluation wari watwemereye kuza evaluation kamwe kabe ya vendredi kurikira wari wanje watwemereye kuza nyene ndamubwira ntivyakunze ndi mu yindi mariage n'ibiki hama ngo petit frère amaze ngo je ndakubaza iki kiginga arakomeye wa mutipa ari sérieux byatari docteur kama numengo mu docteur yize médecine
Kigingi arakomeye ati jewe ndinze ngana gutya nzi yuko adakomeye ati hajya kuri mariage nabona rero avuga ibintu kameme nkamva umengo birafise ubwenge je nzi ko avuga ibintu by'ibirofa nyine bwayaze niki ndamubwira vya seri ngo nukuri ko imagine nzi ko udakomeye neza mu mutwe none tuvuge ko urundi bakunda ibijuju oya ntibakunda ibijuju sinzi je nibaza nivyo baravuga yuko umuntu ari accessible ku bantu kandi nico nta bustare bwinshi ufise nta buragoye ubustare buragoye nama ndiko ndabibwira n'aba petit frère ubustare nindira tubugire canke buzogira abana bacu kuko turacari twe mu ntambara nka bijya banikiza David ibintu bagwaniye nimwe muri ko murabibona ubu kubera YouTube irabahemba bo nta kimwe bigera baronka bakora imiziki muri Jeunesse Sport igaca kuri televiziyo barabakozi ba leta ibintu nk'ivyo urumva ariko ubumva haratanguye kuza akantu karusho n'ivyo rero natwe ivyo turiko turakora ubu hazogera igihe abana bacu ari bavuga ati umukomedie w'umurundi hamwe baguharura nk'ibyo byaba Kevin Hart bagufise des millions tangura kuransama mbega utaragira parfum yawe fugira parfum waragize magazin ya make-up fugira parfum yitwa Ozi kandi ndahamagaye abantu bafite uburyo babishiramo amafaranga ega abandi niko bakora izina rimaze gukura turishiramo amafaranga hanyuma tukiga ukungene iyo parfum ba twagira publicité ya grave ivyuma birahari ubu tumeze neza parfum Ozi perfume arahaje guhamagara abaguzi atunga muze mu investisse muri Ozi ati rero bacha bavuga ngo nguja mu kuzimu gutera amagi mutane ugaca winje baza gutora FM cyangwa ngo nimwe bamaze sovuga ngo ngushaka ngo kuronka ibintu byinshi oya hagiye uyu mwana apfa bafite ngo gutanga igitambo nivyo byose oyevye Imana yarabinkingiye iyo hagira umuntu apfaho bavuga ngo yamutanze ko igitambo n'ibintu ariko abantu bavuga ati ntivyumvikana abandi barakompara na Chris ndikumana Chris ngo abantu babiri ngo ni babiri mu Burundi yego ariko nitwovyigamba ko nitwobidundika ko cane nitwobigira kintu ubuntu bw'Imana yego no gushima Imana nta kindi Chris n'umuntu uvuga butumwa nemera gose abarika avuga ijambo ry'Imana je nanje nta ijambo ry'Imana ntiwonkompara nawe kuko ego twese ngaha ku isi ntiturisanzwe kuvuga ijambo ry'Imana kuko umuntu wese afise ico Imana yamurungitse gukora ijambo ry'Imana kiguru uravuga ubu uri kura dufise inzira twese dukora nico gituma n'abafundi bose nibo baba electricien kandi bose n'ubushoni birara hategeza ko umuplombier agateka ariko nibaza ko hari ibikorwa plus ou moins noble ibikorwa bizima rero we wageze ku rwego runini kandi respect shima Imana yamuzemo iyo ngabirano hashima n'Imana nanje Burundi nawe uce kugira umurundi yego cingira umurundi je sindagera ku rwego aragera ko go kuja muri Côte d'Ivoire ngo ngire abantu bangana nk'abamese canke yego ariko byose ni buke sinidoga aho Imana ingejeje ndashimuko yego hari kibazo nagize ndiko ndaraba ibikorwa umaze iminsi uri kurakora ibiteramo vyinshi natwe bitandukanye gose no myaka iheze byatakuba byo utanguze gusohoka hanze wagiye Belgique wagiye muri Canada uragiye muri Etats-Unis uragiye mu Bwongereza kandi ugasanga ifatanyije no gukora ibiteramo ngaha mu Burundi uri kubimanaginga gute muri nawe wagize na King Good Times what is King Good Times King Good Times ni agence nogure ko nabonye ko hageze ko ndayugurura murabizi ko ibikorwa byanje vya mbere urabizi twakorana n'umuntu hanyuma haragira igihe hajya Kigingi hajya nuko abantu batakimenye mess ijyanye n'abantu buzuye uravye afishe usubiye inyuma ukara ni King Good Times present really ni kubera gusa nta bimenyetso sinari bwugurure bureau sinari bwagira ariko nashaka abantu batangure kumva ico kintu abantu ntibatahuye ivyo ari byo King Good Times ni cyumviro canjemo ndavuga ni harageze ko nugurura ahantu ico nosigira umwana wanje n'igiki ugehera ku bintu bito nk'ivyo noneho si bito kuko uno munsi nimba uno munsi turiko turabona aba vieux bafise abana babaraga bakagenda bakiga mu Bwongereza bagataha bakaza kuba badeje kwera papa ari muri retraite n'abantu batanguriye hasi kuvuga ko yatanguye ngo n'igi company kinini sivyo usanga ari umuvieux yarazi gusiga irangi mu nyuma akavuga ati reka nikorera amarangi usanga ari umuntu yarazi kudandaza mu nyuma ati reka ngira isoko ryanje urabona abo niko ndavuga ubu abana babo bakora mu vyabase hanyuma umunsi umwe ndicara ndavuga niko nkorana n'umuntu ejo je umwana wanje ndiko ndavyara
ejo azovuga ati papa none biro yiwe iri ivyo yasize biri akora he nkuko ni nkuko uyozi uno munsi uri kurubaka brand ikomeye ejo abana bawe n'abana uzojana kwishura ukababwira ati ibi bintu navyubatse gutya uzoba ufise chaîne ya televiziyo irabwa mu karere ka East Africa nibyo ndakwaturiye uzoba uri umuntu akomeye ushobora kuba umupoliticienne ufise na chaîne ya televiziyo bigufasha muri kampanye zawe uri umuntu ugeze ku rwego runini ivyo ni ibintu binyaruka ozi ntibibaze kandi ntuze turabitinya ubu nukurinda nico gituma James Kombozi nambwira ni go ahead uravyumva kuko turiko turakura none wibutse yuko gwa gasore yatwaye igihugu 28 ans sivyo bagaza yatwaye igihugu 27 28 ans jewe sinovuga imyaka mfise ariko ugasanga n'ubu mustanteri ndabutinya umengo bitegerezwa gutwara abantu bavuye muri interiere canke bitegereza gutwara abantu umengo na parisime no dufise imyaka yo gutwara dufise imyaka yo gukora haraba batubanzirije rero gutangura ama initiative nivyo bama ariko baratubwira gira akantu gato ikarakura gira akantu gato ikaragira noneho amantuze arahari urabizi hari abantu batangura ndafise abagenzi no bavuga amazina ariko ngaha akubwira histoire akubwira ati je natanguye ku ishuri ntwari sambusa uravyumva ku ishuri ntwari uyaca mumenya nkatwara isambusa aho niga hanyuma naheza mu nyuma ndabona yuko bomfata ku ishuri reka ngira akantu abana ku ishuri basohotse ishuri bace baza banshorere uravyumva ntangura gushiraho umukozi mu nyuma ntangura kugira no muri quartier mu nyuma isambusa ziragwira iba container ubu ngeze mu alimentation ngahe muri town urabona ibintu nk'ivyo sasa ivyo ni ibintu ego abantu ntucuja kwigana nawe ugira isambusa ku bantu bariko barankurikira ko umuntu wese afise intuze yayiwe niyo ngorane ikunda gushikira abarundi n'abantu abonye naka ateye imbere kandi Imana yamibereka kabisa no munsi umuntu aragura aka Voxi yatangura business yo gutembereza abantu batwara hiyo ukazobona abantu baguze Voxi 9 Imana reka cibabwira ati funga frontier ofete ibimenyetso birahari wowe gerageza gukora ikintu ciwawe kandi uri passionné wambajije rero ati ubigenza gute naruguru agence nayuguriye kugira imfashe d'abord kugira adresse yiwanje kuko ku bantu batazi kumwe naho nkora jewe nakorana agence dufitaniye amasezerano kuvuga umuntu akeneye kigingi yaca muri agence yindi hanyuma ikaronka commission ku bintu byose ndiko ndakora ni agence yari sanzwe ikora ibindi bintu bitandukanye ariko rero ndavuga nti harageze nugurura bureau nkora muri Asiatique sindatangura neza nayo nyine kuyigira publicité neza kuko niturafatisha gose ariko ibikorwa byaratanguye yego nibaza ko turiko tugenda neza hanyuma ntangura rero gukora ntangura gukora ikintu hagenda kubwire gahozi ikintu cyose uzogikora ari uko cyari kikuri ku mutima ikintu kitakuri ku mutima naho umuntu yoza kukubwira ngo ozi ngo genda hariya ngo hahora Equateur ngo hariyo salle urashobora kumubwira ngo turabona ko washira studio ngo bonne idée ariko bitari muri wewe ntavyo ukora bitarakuraza uyicaye utamure kuvyumvira en fait ni passion je rero nkora ibintu par passion jewe ndumva yuko Kigingi Good Times ni agence publicitaire nibaza ko ari ya mbere mu Burundi nta yindi agence publicitaire ihari abarundi bamenyereye ngo agence marketing agence de communication marketing no kwisi harabaho ama agence publicitaire no kuvuga nta kindi kintu uja kurondera hari ahantu dukorera ama publicité ma bank dukorera ama publicité amantuze dukorera tukabiyumvirira ama scenario ama script dukora ama video tubakorera amantuze hanyuma rero bimaze kuja muri ntuze niho hacaza marketing no kuvuga marketing en general cha dushiramwo ngo kuraba Facebook yanyu kuyigira bijyahaye ama platform ni biki bijyaje ntambara ndiko ndajamo ko haraba bikora deja no ku rubuga kuri terrain hari competition nyinshi ariko izo zose igituma jewe nashimye kugurura agence ya publicité ni kubera ziri agence zarankoresha ziri agence zitwa ngo ni marketing baza kundondera no kuvuga muri package yabo ariko araproposa banki ngo nzogira ibi nzokugira ibi ashiramo ngo na Kigingi ngo azobakorera ibi ndavuga ni kubera iki none norinda kwa mandiko ndaca hariya ndinda guhembwa n'umuntu yarinze kujya commission bitubirefu reka mvugane nabanye na mabanki gutyo ndabayikaze cyane rero ndabakorera ama publicité meza ni ibintu mazemo imyaka hanyuma uretse yuko ari agence publicité ni agence publicité hamwe na événementiel publicité événementielle bya marketing nzobishira ko mu nyuma pour l'instant ni agence publicité événementielle aho rero evenement dukora
ntizihagaze kuri comedy gusa. Ego ni kigingi kubera nevure muri comedy nivyo vyatumye nyene abantu bamenya, ariko ndafise ayandi ma rêve, ndafise ayandi ma ambition, ndafise ibindi bintu vyinshi mbona ngaha ibujumbura bidahari, bidakogwa canke ntibikogwa uko je numva vyonezera abantu, kuko umuntu wese amenya ukungene public yiwe imeze. Nivyo rero nje gukorera, nje guhereza abantu, nihajya rero ubona yuko ndabikora kubera ni passion cyari kiri muri jewe. Hanyuma Imana igahezagira uno musi ngiye hariya nkaza nkavuga nti kera ntivyakunda yuko ngiri iyi rêve kubera yansaba ikibanza, yansaba podium, ariko udufaranga ndatuvunjishije ndashobora kwirira podium, mu sponsor akazoza kameme abona yuko ngejeje kure akaza kunshigikira. Iyo rero Imana ihezagiye ukaronka utwo dufaranga uvanye hariya na hariya, urakora passion, niyo passion yanje. Jewe sindi umuntu uvuga ngo mbike canke mvunjisha amahera kuri marché noir, ko harababikora canke ngo ngende kudandaza imiduga, sivyo? Ivyo byose ni ibintu umuntu yiyumvira, hari n'ababimpanura, ebana imiduga ushoboye kugura imiduga ibiri urayikura mwaya, ariko nkavuga ni ibi bintu je nivyonyerera kuko si ivy'iwanje. Mfise ibindi rero vy'iwanje, kandi nshima abantu bose badushigikira cane. Nico gituma tuko turakora rero ama evenement atandukanye, abantu bariko barabona. Musanzwe ubungira uko urakora wikorera, uri entrepreneur, ufise agence yawe, ufise abakozi uhemba, mugabo urumva après tout gutangura umugambi sikintu cegera coroha. Warabamenyereye abandi bantu bakuronderera ibiraka, wowe ukaza ugakora mu gahembwa ama bikaba biraheze. Ariko ubunye uri muri bamwe barondera ivyo biraka, nawe ukaza no guhemba abantu mwakoranye. Est-ce que mu ntango biriko birakorohera? Bon, jewe nshima Imana cyane, ndashima Imana uzi kubera iki? Ni kubera même avant nakorera muri ayo agence, kwa kundi ngira abantu bavuga bati kigingi ari accessible, ari n'umuntu wese aramuronka. Nemera umuntu akantelefona, sivyo, tukivuganira, ariko nkamara ni hagera kuca amafaranga genda uvugane na agence yo kwa Ozi, kubera niyo masezerano dufitaniye. No kuvuga quelque part nuriya muntu nubwo twakorana harakazi namukorera, kuko agence ikintu bijejwe no kudandaza l'artiste, hanyuma ya mudandaza igakura ko commission. Ariko je kubera mu nama ya komite, ako ni bimwe abarundi bamenyereye ngo manager ngo agence, oya je mvugana na wewe kandi cugenda umbwiye. Jewe namwita agent marketing, sivyo? Hanyuma abarundi bakamwita manager, naco vyari bintwaye na gatoyi, sivyo? Kuko twe dufise amasezerano twari twumvikanako. Ariko nkuko rero nabikubwiye, nico gihe abantu baranyironderera. Hanyuma bandondera nkaca ndababwira nti ni bon, hanyuma nkamutelefona uriya muntu kuko nije namuhemba siwe yampa amafaranga. Nkamutelefona nti turaje kuvugana na Ozi, dufate Ozi ni bitaro. Bon, ibitaro ntibigira publicité, reka tuje warubizi ko ibitaro bitagira publicité birabujijwe. Nushaka uvanda bagwaye kuko ama service ntibikunda, kuko service uzivuza utegeza usha mu morgue, kuko iri muri service. Vuga ngo turamubika neza hano akanye ngo kumira yagoya, urumva nivyo kunda. Nico gituma bon barazigira, ariko ziba ziri timide ukuntu publicité zidatera induru basi ntudandaza umuntu kwagwara, ntudandaza sizo kweno bivuga. Basi hano hari umudentiste, hari voilà, turafise umudentiste mwiza bikeye. Rero dufate nk'ikindi kintu Ozi, naca telefona naca nabwira allo, umviriza turaje kuvugana na bank runaka, twavuganye amafaranga ngana guke, bagirire facture pro forma. Uvuga je nkaca ngena nkabakorera, hariho n'igihe tutanabonana, ntanamenye iryari, je twavuganye n'uyu irihuta kigi ubona wo ikora cette semaine, tukavugana vyose, ariko uriya muntu akamfasha ro kuvrema. Nta kintu kibisha nko kwishyuza. Ubu birarenze kwishyuza, usigaye wishyuza umuntu ugaca bugufi, urabibonye. Ubu nibaza ko ari yo turagufise ya mbere kurumva ubu. Oya, ubu nararonse umuntu afasha nyene aranyishuriza. Azi kubiruka ko namaga. Yego vraiment. Ariko turakwiye vraiment birasayije. Ubu hari no twabonye umuntu akaramwishyuza mbwa ati umva ngongeye kunyishura. None se mvuge ko napfuye ninde niyahuye. Ndasasigara yaguha. Ndasasigara yaguha. Oya zubirabe noneho mu buzima bwa misi yose. Je mbona ndabiraba, iyo uri kurishiza umuntu mu kumwandikira ka message ugira ngo gutemuta. Kwa kuntu ubona byo kunda. Urabona nturinze no biranagutera isoni kuvuga. Uravyumva epurutse ko wishyuza ibyawe, kandi rero kibabaje nageze kwivuga kera ku radio, kibabaje ukasanga wa wundi akanedoti kigeze kuba umutipe yarazindi madame aramuri ati none biragenda gute abana babirukanye bigenda gute, sivyo? Ati nta n'amahera ya ratio d'office hari ma 5 euro, harya rero ngo wakababaje umutima akazindura amaguru, itiro rihera 5 euro yo muri mu bibazo. Hanyuma madame arabati aho uraryamye by'ukuri,
abana ntituzi ko baja ku ishuri muti parapo gucyaraba kuri plafond ariyumvira umuntu aza kumuha iyo note ko yari note itari nke minervare y'abana babiri iresheni umuboyi ntarahembwa pendant 6 mois ibintu nk'ivyo ati mbe ndamupoesha ku mezi abiri hanyuma arazinduka arambara ipantara yibuka umubanya afise inoti agenda kuri wa mubanya aradodora wa mwanya aratangara ati namahoro ati nsa mahoro je bwambone nzinduka aya masaha aho muri ville aho mu gisagara aho biranagoye kwa ruguru ho urashaka guca inyuma basi ugaca mu bitoki yumvire rero muri centre ville ukagenda kadodora kuri portail y'umuntu bakaguha karibu hari gihe usanga mama yambaye igikwembe umudamu waho hantu muzinduriye 5 heures nibiki c'est grave bakavyura mutama ati namahoro ati ngo tuvugane sa mahoro ati vyanse kandi ibintu bishika ni ibintu bishika ngaho Bujumbura birahari ati vyanse kabisa twese byaranze ati ndagufasha ati urumva umwana vyagenze je ntabaza na woma ibihumbi 100 nkaba ndi depana ayandi ko nari nkeneye 200 sivyo wa mutama yumva bimuteye ikigongwe araraba ukungene uwo muvyo nibahora bahanahana amafaranga kungene amwubahutsa akaza kumusaba arayamukubita wa mutipa kubita amezi 4 akubisa amezi 4 wa muvyo agenda mu gatondo nawe mu gatondo wo bwa kesamo mukabare ku mugoroba ngo nishyuza ararenze ngo umuntu ataranavyuka yibagira ko yaje kuyatora mu gatondo niko murundi ameze hewe ngo ibaze ngo yase kunsanga mu gitandanuze ngo tukiryamye ngo kubera ubuhumbujana ngo amaye hirya yejo ukiyumvira niko bantu tumeze rero tutagitanga amadeni batwigishije imico mibi c'est ça imico mibi nuko abantu bazogera ahantu batakigira sasa rero urumva ugize imana ukaronka umuntu basaza aradodora zaragira gutya oya umuha nakazi kumvuga mbwa ndakwishuza tugushwe yamaye nakazi yego nuko rero biba bimeze nuko tubayeho yego shaka kutubwire ukuntu managing ibiteramo ukora ibiteramo byinshi kigi muri iyi minsi sico kimwe na kera warakoze mbe yari muri janvier canke muri december hari muri december urakora niga yindi yo muri Maribu urafise yindi yo muri Canada oya muri Maribu oya hari ibiteramo abantu ifo gutandukanya ibiteramo ntumiwe n'ibiteramo hari ibiteramo antuka ntuja musi ya bitatu birarenga gato ubu birarenga kuko umwaka ho bizorenga gose kuko Imana idufashije bigakunda tugiye kudugana comedy ruguru hariho abantu tuzoko sino bivuga bitarafata intumbero neza yego ariko urumva hariho muri mars ndiko negura igiteramo gitandukanye na comedy nibaza uza kuronka kanya ko kivuga ariko ndiko nategura ntwenza nanje y'ukwezi kwa gatandatu ndibaza ntihenze ukwezi kwa kane kuri park turashobora gukora ntwenza nanje mu kabare zime ntonto hanyuma Imana ihezagiye nkava ngaha ngarutse nkakora iyindi muri juin tukitegurira kigingi sama mu kumunani izo rero zigarutse vuga ko naho nyene uzobangiye ego Imana ihezagiye kuko ibintu byoroshe hari wambwiye uherutse ngo mbego ngo ufise visa ganani ndayivise ngo izohera ryari ndamubwira ngo uraraba neza ko ikiri valide ja ngo mbengo nabazivise bariko baraziba ruba Imana idufashije yego we yovanya shabara barayimwatse baramubujije kugenda yaronse ya Etats-Unis c'est pas vrai afise visa yego barambwira ngo igiteramo carasivye nyene kwera kujya kuno bako barasubiza abantu mu bihugu kandi ngo numva ngo nibihugu barankiye nabandi baza aba artiste ngo bavuye mu bihugu bitandukanye benshi Paul Sana Vania urabizi ko ndakwikundira sha ndakunda indirimbo ziwe cyane sasa ariko bijya azogenda nahandi naco ntangora lazima bari bayikubise kiya nikimenye kandi nta wikuramo hanyuma rero muri ivyo bibiri vya Pâques na Juin Imana navuze nti abantu bigenze neza kuko ivyo zishobora kuvyikorana n'uburyo bwanje bisaba umuntu abadushigikira abadufata mu mugongo wadufata mu mugongo rero biciye mu bidandaza bari karadandaza yifuza ko kimwe muri ivyo bitaramo kizobera ruguru swati Gitega n'Ingozi hanyuma nkatwara dukora kigingi sama muri mu kumunani hanyuma après mu kumunani mu kwicumi tugakora yindi ntwenza nanje hanyuma tugahereza kuri ya indi VIP ya December no kuvuga antu ibiteramo n'ibiteramo bitanu aho sinshizemo ibindi biteramo bitajanye na comedy nk'iki iye tugiye gukora le 1er mars cyitwa Amalgama Branch and Music Amalgama Serengeti Branch and Music je me permets kubivuga nibaza yuko atangorane nimwe ego tugiye gukora n'ikinyobwa kimaze imisi ego kinyobwa ciza cyane kinyobwa giryoshe
voilà rero ni igiteramo ni concept imaze imyaka hari abantu benshi batari bazi ko ari na jewe hari na agenda bitegura kuko nakoze publicité abantu barayibona abantu ntibamenye umuntu abiteguye hari abamenye ngo ni Harmony yabiteguye kuvuga bari ba Alex ba nyene Harmony Vinotech Harmony Woods urumva ariko ni je nagiteguye ariko sinashimye kwishira ko cyane kuko abantu cliché banzi ko bazi ko ndi umukomedi ikintu cyose ngiye ko baca babona ati hazo barimo comedy nashimye gushira ko rero aba acteurs bazoba bafise uruhara cyane muri ico giteramo notamment les DJ ni concept imaze imyaka yatanguriye muri Amerika iraja muri Canada ubuye iri muri South Africa akaba yitwa na Rhythm and Branch niko bayita hanyuma ariko ni ibintu bifise abanyenevyo Rhythm and Branch ifise abanyeneyo ifise aba DJ bayitanguye bafise amazina bazwi Ozi Nikita nanuze baratanguye ikintu et ça devient international ya trending ku isi nzima ariko t'as pas droit yo gutegura Rhythm and Branch wewe en tant que umurundi yitwa Dionesio ari Bujumbura soit ushaka gutegura Rhythm and Branch baraguha no bita accreditation canke baraguha la permission yo kuyikora kwizina ryabo nico gituma rero nitwashobora kubarondera nitwashobora kugira iki candaba mu bindi bihugu tubana ukungene babikora ibihugu rero biratandukanye mu Rwanda bayise The Reminisce nibaza ntihenze ngaha natwe twahise amalgam abantu batazi ico bisigura l'amalgam ni nka byandikira bavuga ngo ni ibintu poto l'amalgam ni ibintu biraho tu oya non pas muri sens ni ibintu bivanze l'amalgam ni kuvuga habariho hari umudentiste yambariye ngo turakoresha intuze yitwa amalgam niyo ugiye kuri intuze nta kindi cyo kubona ugiye muri Google cyangwa ukandika amalgam cyangwa amalgama haca haza uwo muti abadentiste bakoresha mu guhoma no kubera ikiba wise amalgama uwo muti ni kubera harimo cuivre harimo fer harimo ni pomade ivanze n'ama matière menshi uvugira komeye twebwe rero twayise amalgama kubera harimo jeu harimo d'abord premièrement umuziki ariko abantu bagafungura bagakora ibyo bita ama branch hanyuma akabamo dance akabamo soir cyangwa mu gitondo non twebwe nivyakunze ko tuyitangura 11h izotangura 14h ariko hazoba hariho abantu biserva hazoba hariho entrée hazoba hariho dîner hazoba hariho sortie kujya nyene ukaronka café ukaronka jus ukaronka iki akabaho repas nyene principal irimo ibyo gufungura ariko akabamo omelette akabamo crêpe akabamo urumva urabizi ko ari brunch ni breakfast and ntumbaze uravyumva ni petit déjeuner vanze na dîner urumva bica so ni lunch ni breakfast and lunch bica biba brunch uravyumva umbera kwankiye bafana ba sivyo ni brunch ni breakfast hamwe na ni brunch yonyene ni biki gushaka mu na yapana dîner ni lunch hamwe na breakfast ni ndabitoye ni petit déjeuner na déjeuner nivyo bigira brunch sorry sana dîner arankariye ko era dîner n'umuntu mubi cyane uriya afise problème mental breakfast na lunch ni havemo brunch genge buraje je s'en vais pas kandi je uyonje genda nkwiye kwa kana Erazio nico gituma itangura 11h ikacibandanya do midi ni kuvuga bafashe ivya petit déjeuner n'ivya midi babikubita so nuko rero ayo ma concept ameze hanyuma tukavuza umuziki wa kera akabijya rero akabijya kuko ivyo abantu bose babikora ariko tukavuza umuziki wa kera ni 90s ni kuvuga les années 90 aho kuri generation yanje nibaza yuko hari umunezero mu bana barutse 90 ego kiyofse nkenga nari mfise imyaka myinshi cyane ntabwo ashike adolescence mugabo wari ukiri muto nayishikiyemo muri iyo myaka min 90s jewe shaje naraho tukwe oya sinza kwivuga ko rafa passé hari umuntu yambariye ngo ntuzoza uravuga imyaka yawe ko ni Musa je barankubita imyaka mike 29 ans 30 32 35 ho ni poye nimereye gutya bebe 22 ans yego ariko turakuze rero iyo myaka ni imyaka ya marse cyane imiziki yiheno y'umunani wa imiziki yose wobuze abantu barakunda kuvanga 2090 ariko presse ni imwe ya zabaneri Nelly hariho I'm a romantic
babitema baby danania hariho ibintu byitwa chakademis urabyumva hariho abantu bitwa ba ni byinshi taratatata tarara yari amaodera gisateye ubwoba ico gihe emission ya odera diso nararondeye son ya odera diso ndayibura ebana ndagusavye rero uzondoneze urumva sasa n'ahantu hari ibintu niho twatangiye kwigira ububandi abana bobu ntibakiryoherwa niho twagiye bivanye n'amakartier twagira ibintu biryoje twagenda mu mwonga tugakubitwa abandi tugakiniye hari degoma nk'umuntu atazi degoma twe twagize degoma iyo myaka abandi bakina kizura twajya nani igisuguti cyitwa tip top uravyumva ni ibintu byari biryosha umuhonka akuzaniye aguhaye amafaranga wiruka ku butike kugura tip top ukagura amabiye twambara ibi amasandali twasagamba icyo gihugu cyari gifise amafaranga yarafise agaciro idolari ryari ku mafaranga 180 matari desa uravyumva byari ibintu badutuma ikiyeri ca 110 cyamaze igihe kinini ikiyeri ca 110 umunsi umushitsi bagwa ijana ni noti ya 10 110 ukaca wiruka kuzana ikiyeri uravyumva sino kubwira ico gihe byari yari nibaza yuko nka twebwe hari abandi bien sûr barutse kera cyane bo bazi ibintu byari bisaranka mutama wanje yaho rambwira ibintu ati twebwe nk'ibi bintu ngo abana bubu bagura amacupa ukabona agacupa hamwe ngo agacupa ka hagati kamwe ngo n'uburahuri 9 ibite rega ngo ajya shote n'ubukene bwateye habaho shote ni buraye shote kera ntiyabaho ngo ukagorora ngo twagiye ngo ni kugira mu borego kera umuntu wese yigurira icupa badusa agacupa kamwe reka ati bijya bya shoti n'ibintu ntibazikora kuri izi nzoga mukora ko shoti ati n'ibintu aho kene bwarateye twe kera dutashe twamwese yagira icupa giwe tukarisekeza yego rero les années 90 ni imyaka rero hanyuma igituma nabigize nabantu abavyeyi muri iyo myaka ugiye kuraba uwo vyagendekeye neza bitagendekeye nabi yavutse mu myaka ya 80 83 na 4 na 5 na 6 niwe yaryoherewe iyo myaka ya 90 afise 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 akagiramo adolescence abo bantu ugiye kubaraba rero usanga bafise abana babo ubu nibo bahanze ugasanga n'umumama aci imyaka nakija no muri nakiryoherwa nakizi no gutamba yarahevye yiteye ordinaire afise urupeti rwa Cesar kunywera booster yamameze gutya ari muri stress rero abo mama no kubatumirira nabazaniye n'umu DJ n'aba jeune bo ngaha muri town tuzi usanga bitwa ba Karine hari amazina yo muri les années 80 Karine ndaguha amazina yo muri les années 80 hariho Karine Melissa zariko ziraharagwa ziza ba Dorine n'amazina akuze nibo badamu bubuye non Chantal quand même wasanga yaraje kuba muri iyo famille mu magume ariko kenshi oya Chantal vraiment Chantal nka Beatrice Chantal wo mungagara umwana wo mungagara ukafe kubera ari yakera cyane hari abana ba kera ba ukafe usanga bangana na ba mere bacu kuko ukafe ni yakera rero kenshi mutama yaraza ari umusuzo officier kubera nyine atamashuri menshi akita abana Chantal ndiko mvuga nk'abari aba Chantal bavyaye abana les années 80 usanga babita amazina yaraharawe je ndiko ndondera abana twiganye Anita voilà Anita hariho ba Shimene ni imyaka ya 80 hariho ba Greta nabo nyene barakuze haya Greta kagiye kaba celebre Cynthia rirakuze Cynthia rirakuze hariho ba Diane Nadia bijya byose joge Nadine zicaziza n'abantu barizane 80 rero abo bantu ugiye kubaraba n'abantu tunganya imyaka ariko wakoze show ya ba Nadine na ba Diane na ba Greta na ba Cynthia harimo abahungu nabo bari bande aba Thierry ba Patrick ba Jimmy uravyumva Jimmy Blaise oya Pascal aho turaduze muri interieur basi Blaise Pascal canke Alain Pascal baro oya Alfred chatuduga muri interieur achawa ko Oben ategeza kuba uka Oben uri wa ville niko bimeze uravyumva ni nk'umujene yo muri ville ariko usanga yitwa Gordien Yves hariho ba Didier nabo nyene neza ne 80 ba Alain kubera no buhari ba amazina yezwa na El Aya niyo amazina agezwe ariko ico girumva yarayo mazina sasa rero ariko kubera nyene tuzovanga na 2000
90 Ah, muzovanga. Oya miziki iba yegeranye. Miziki iba yegeranye. Kandi urumva wa 16 ans ndashikana 25 agifite yagu. C'est ça. Gangsta in Paradise indirimbo zavumye muri iyo myaka yahera urabibona ba Tupac bande. Ni ibintu rero duhamagarira abantu kuza kuryoherwa twazanye n'umu DJ yavugirije babandi bakiciye bakuja muri Calvados. DJ Nicola abantu benshi abana barutse ubu ntibamuzi. Abana barutse ubu bazira baramuzi mu Rwanda ndamuzi mu Rwanda avuza muri no reka ndakubwire jewe hari ibintu nostalgique ndabikubwire Ozi abantu babonye Nicola karaoke ya Nicola muri Evasion hajya hari CLM sivyo nibo bantu bazicaye cyo karaoke abantu babonye ukungene Nicola ya DJ muri Calvados nkuko hari aba grand frère nabo babonye Dick sinabwo atanguriye gusohoka sivyo Dick yakoze Archipel Entente jewe ndi muri generation ya Nicola abantu babonye Nicola ukungene yararimba afisa Madrid ubuhanza bwaramuteye ambabarire Pex buyangana yaririmba afisa Madrid abantu bakazana ibipupe bakamutera abantu bakarira ukazana yego je nkazana madame akari aturimbira ngo the queen of my heart asubira amajwi yose ariko mwana bati bitwa bateri kwata muzina nawe yasubiyemwo nzoja kugaso urabona yari band yitwa Troubadour band havuzamwo Steven Sogo ataratangura kuririmba ari umubassiste ari pembeni havuzamwo ba Eddie kuri batterie ba Hervé uyu Kongi Hema muri Chorale Saint Dominique yari band ikomeye cyane abantu barakwita bakuzura Nicola n'umuntu yagize waratitutse ni kuvuze uvuze muziki waratitutse no navuze ko mfise aho gutera imbere wateye inyuma no biriko bigenda neza gusa ndiko mvuga nti hari ibintu nostalgique no kuvuga hari umuntu aba yibaza ngo umuziki de son époque yibaza ngo nuwo ngo abatesa naba hari abandi batesheje agenda kuri kamoto gucya idred ziguruka muri vira mu superstar yararenze Nicola bana je sinzi sinokubwira rero ku bantu batamuzi ndabaha ikaze n'umuntu dabo arazi kuririmba nagiye muri Morato Kigali asubira kuntera nostalgie urumva afise vibe adukubitira hanyuma amasokero mu Rundi hajya araririmba mu muziki wiwe afise ijwi kubera araririmba akacavuza imiziki ya grave imiziki nostalgique iryoshe akavuza n'ivyubu urumva izo bari ibintu bikomeye cyane tumuikaze gose dushaka ariko azoba ari le 1er mars azoba ari samedi nta mariage nyinshi zihari kubera azoba twinjiye Karema azoba ari mariage z'abadiva n'abapantecote n'abandi bo mu yandi ma église ariko katolika urabizi yuko kenshi nibakunze kwemera mariage konje mu katolika ni Karema nawe nyine batanguye Ramadan rero yana karibu cyane tutumirira bavuye mu mariage abadiva barashobora kuhaca yego dutumirira rero abo bantu bagira bati jewe d'abord imiziki y'ubu nikingyo hari abantu babivuga imiziki y'ubu nikingyo era jewe natesheje muri rezo uramaze kumva abamama bakera ariko baravuga ngo jewe murambona mukibaza ko ntigeze karibu cyane urumva bajye abamama baze biryohere baze en groupe sivyo nibo banakunda n'ama branch baze en groupe bafungure tubavugirize tuziki twakera tubavugirize imiziki ibibutsa je rafapase nafashe umupeti nahamagaye umupeti ndamazani nkubuye akaririmbo bashobora kuvugiriza akashaka kwibutsa ibintu Chaniro tuva ndiko ndamudendereza wari mu myaka ahubwo ariko araviva ivyo bintu hanyuma mu myaka 10 niho rero bazovuza ka karirimbo yatanguye gutekana acavuga yonga ndibukasha nakundana nakadada kitwa ntuze akaba muri Zeimete acatangura kubona utuse nivyo rero twe bidushikira bakubita karirimbo tururu ukaca wibuka Gikarema ariko aravuga ngo spécial dédicace c'est pour toi Alfred de la part de achavuga izina ry'umudada umva town yose wayo umustar umva nta YouTube yari dédicace kwa Gikarema umva yana byari ibintu byatari nayo nostalgie nyene nivyo turiko twagirira decor nziza abantu bazogenda bibona kuri Instagram Kigingi Comedy kumanuze atwo dukora decoro amateleviziyo ya kera tuko dushiramwo ibintu nyene abantu bizokumbuza abantu amadessin anime ya kera za Tarzan la mystérieuse cité d'or niyo ntayo wabonye Estebanzia taole cité d'or tan D'Artagnan Aramis Yurayizi kubera bagiye bazana version améliorée uvuga ko uzi ya kera hajya ari ya kera
hariho le tour du monde en 80 jours na wundi arasana yitwanda enfant de tous les ans ivyo byose likirike ntitwamubonye likirike twamubonye muri bande dessinée par contre na tente bande dessinée ariko dessin anime nta RTNB ntibamuduhaye kabisa likirike baramuduhaye likirike jewe ndamuzi muri BD erega nitunganye imyaka wewe wamuravye ibintu byateye imbere nazazindiriyo na wundi na Benjamin mwakina football ni abadalton babandi likirike yamarika arafunga bajya no kuri genda bazi mu mabede abavyeyi batanga kuvuga ngo dusome ibitabo sivyo Lili ngo l'homme le plus rapide que son ombre sasa nivyo turiko tugira dekoro nziza duhaye ikaze abantu vraiment bari muri iyo myaka eka nabandi bose kuko nibaza uzovanga turi kumwe na entre temps nibagi DJ Nicolas turi kumwe na DJ Ferreol abantu benshi ntibamuzi jewe yaginze ko impact muri jeunesse yanze kuko zishobora koreka kumu abantu barutse muri iyo myaka nyene ni mu grand frère kuri jewe yavugije umuziki ngira ubuzima bwiwe bwose n'ubu n'umu DJ muri Calvados akaba ari mu papa ari marié yubashe afise umuryango afise abana hanyuma akora ibintu akunda imyaka yiwe yose jewe ndibuka yuko mfise 8 ans twagenda muri chambre yiwe tukaraba ariko amakasete afise amakasete ibihumbi n'ibihumbi ntuze yuzuye Ferreol n'umuntu yagize impact cyane ku bajene bakuriye ku Mutanga Sud ama boom ama anniversaire à l'époque umva nta maboîte yabaho twagirira warasaba umuvyeyi akakwemerera bakakubita mukegeza y'intebe ukagira muri salon hewe n'umuntu yari mu DJ yamyeho kabisa n'umuntu yamyeho hama rero bien sûr la nouvelle génération nayo nitwoyima turi kumwe na DJ Catlouse rero niwe tuba turi kumwe n'ayandi ma surprise menshi abandi bashaka kuza tuzoba turi kumwe n'aba saxophoniste batuvugiriza uturimbo tutazi tuzoba turi kumwe biryoshe tuko twihereza gaserengeti tumererwa neza cyane kuko abe ikeza na promotion menshi hariho information ari kuratanga kandi ndazi ko abantu bose bakumvirije uri kuravuga ndayizi barindiye kubaza none wewe nawe kutivuga uzokina jewe sinzokina kuko nababwiye yuko ariko jewe kenshi bakunze kuvuga ngo ivyo mvuga byose abarimo comedy jewe nzoba ndi MC nzoko MCinga abantu nzoko MCinga nzokinisha ama game hazobara ama game menshi Shimire cyane Serengeti shimire cyane New Bujabel akaba ari bunywero bukomeye cyane muri Amerika twakoranye ubuherutse akaba bari ngaha bamwe muri bo bari ngaha bashigiki baje kunshigika urumva yuko n'ubucuti budasanzwe shimire cyane Safari Gate Hotel yatanze bon de consommation na nuitée shimire Café Express George Agaharawe yatanze bon de consommation de 200 000 shimire cyane A plus fitness batanze bon abonnement pour 2 mois n'abandi benshi bako baraza benshi no kuvuga bizoba ari ibintu biryoshe azoba ari motombola aho abantu bazota abadamu bazokina kange uzosinda abandi agashobora kuronka abonnement agashobora kuronka abonnement de son choix tuzogira horo tuzokina hazoba ari ubupira bw'ubangano umuntu azoshobora kubita ya jongle imwe yakera akabangano urabibona imwe yagucya umupira w'amashashi y'amasashe izo biri no muri decor rya bariko barayikora nabwa nibitambara bijya byibishonye umuntu azokubita jongle rero bayita ndayibagira jongle kungene bayita no kuvuga udashira ukuguru hasi imwe yakera nyinshi tumuhenuze abantu bazotamba neza makwenshi bazoshiramo umuziki vuga ati okay tamba turaba umuntu azi gutamba iyi dance twitemo indirimbo ya kera Fire in Bosnia urazi kumwe bayitamba ina yari pleine crise les années 80 bafatana amaboko gutya bagashira amaguru bagashira amaguru imbere rero bazobishobora nivyo byose nukubaha ubushimwe nta bintu bigoye bizoba birimwo kandi nizoba biri for fun ntavyo bagorana ngo ninde yarushije abandi voilà ni ibintu biri fun cyane ama prière ngaho tuzobashimira tuzobaha visibilité hanyuma rero ntibagiye rero akabijya umuntu azokwambara les années 90 wa mbere tukabibona twese uyazoronka agashimwe keza cyane yakubise ebana big size ubudamu sigura ko dress code azobari les années 90 naho tuzosubiza inyuma yarishe ariko de preference ntutugirire nabi ntukubite HS ngo kubite wambara ibintu bitagira mana yake abantu batazi les années 90 ufise telefone ya uraja kuri ntuze ukandika ko style 90s biroroshe cyane baca bakwereka amapart ma big size ama hari harawe ibintu byinshi ubivanga ni karkare twayambaye imyaka ya 90 yarigeze guharagwa ukacuzinga gutya karkare ni byinshi bitandukanye abantu bazozana utuntu akabijya umuntu ashobora kuba afise namandiko natanga kukararero hari umuntu yabimbye ndavuga ni wow ndatangara ati umuntu ashobora kuba hari abantu batunga bakabika
nk'umuntu azoba afise umupira wa papa yaje mu Burundi muri 1991 no kuvuga nk'umuntu agifise uwo mupira urumva yuko ntawe uzomusumba ntihagira abantu bazonzanira cya gitenge kiya gitenge ni gishasha ni version améliorée hari amatisi abiri arifike iheruka gusubiramo kimwe ca Bujumbura kiri kingona kijya abantu bose baragifise ariko kuzucambaye nawe ni byiza ni souvenir ariko muri competition ibaza ko muzaba muri benshi mu byambaye canke ikigoma ca rouge cahora gica kuri ubu baragize itisi cahora gica muri ninde ubu baragize itisi c'est ça ariko ivyo byose karibu bifise uzozo byambare ntawe kira kirafise umubiri wacu kirafise kundi cari kigoma voilà bizoba ari ibintu nk'ivyo zoba dufise promotion ibinyobwa zoba two turafungura hanyuma akabijya rero tuzogenda tukababwira pour l'instant nivyo ushaka amafaranga nayibonye kwinjira ivyo ni ibintu turiko turigana staff tuzogenda tubibabwira mukurikirane ku mbuga zacu tuzobabwira ukungene uwo muntu ashobora kuri ariko pour l'instant duhamagarira abantu kuza muri branch dukora iyo concept twiyumviriye ya mbere Bujumbura Amalgama Branch and Music Amalgama Serengeti Branch and Music arundi abafise imico mibi nkuko yabivuze kare byo kugura amatike ku munota wanyu yego kwe deja muza mwasumye ivya nombre y'abantu bayisanse kuza ego abantu baje mwijoro mwamaze kubisoma mca muhomba ca bigasha oya urumva nico gituma ndiko nahamagarira abantu guhakura kuri 69 944000 barabizi abamaze kubona ibiteramo dukora vya VIP uhamagaye uragira reservation ugatanga swati moitié cyangwa ukavuga ati je mfatira 2 tickets cyangwa ukagura ticket imwe ukavuga ati izindi nzozigura ni kubera harimo abantu bazotegura ibifungurwa rero tugeze kuwa gatanu urubanza ruba kuwa gatandatu tuzoba dufise abantu tuzoba dufise abantu 100 abo bantu 100 zotegura ifungwa by'abantu 100 abantu bazi guteka barazi ko bamajora kuri bya bigaba ariko kameme ntizuzokwakira abantu bashaka kuza 14h amajana 3 twararanye kuko ni ibintu bisumwa mu gatondo umuntu acaza 14h ngo akira amahera ntibizoba bigihari on va majorer un peu kugira abantu basi ntitugwe muri nk'abantu 100 zojogira abantu 120 150 ariko nico gituma duhamagarira abantu rero ku reserva kiri kare les places sont limitées ni kibanza ni gitoyi kirakwiye pour la première ariko nibaza ko bizogenda vyameliora bitera imbere kuko ni première édition mpamagarira abantu rero kudushigikira amashirahamwe atandukanye nshimire abamaze kudushikirana abavuze reka nibuke yuko hari uwo noba nibagiye nashimire na Pex nawe nyine ari mu badufashe mu mugongo Nicolas shimire reka ndazisubiremo uranyemereye okay. Serengeti niyo ya mbere akaba ari mwumvise ko n'izina ryahindutse ni Amalgama Serengeti Branch and Music shimire A+ akaba ari ikorera hajya kuri kesi yo hejuru ni fitness nziza niho ngirira sport abantu benshi bamaze iminsi bambaza ngo kigusigaye forma nziza mumbabarire A+ nibutse ego Jenny baza ko nsara bahora babivuga nibutse ari umuvye tubana ozi uwo muvye wanayigwari yakagute iforoma vraiment byarahungabanye ariko iyo tuko turamuraho yazaracumbagira abazi neza ko tuko turamuvuga nyene urana umuntu yekarazo acumbagira ucuvuga ati hewe ijya ni gute hajya yarapfuye we rero yamavisa akantu katwica ashika twicaramo tubaza hewe abantu benshi ngo natevye tukamubwira ati yego watevye ngo nabantu b'abadamu barema amagaritse hajya mu ikorosi ntibaguhagaritse kweri ngo bari kubambaza ngo quel est mon secret ngo mfise forma nziza nawe Mutama si heza no gucumbagira yari yakiriye Mutama nanje urumva amazima simambaza quel est mon secret le secret ni A+ fitness hajya kuri kesi yo hejuru Kinindo City Oil hariho turi kumwe na Cafe Express ahantu heza cane batuzaniye nama me ko babivuga abafaransa ngo mame mashasha Mutama aradutegurira ibintu ama ice cream je me permets kubivuga sinzi ko mashasha tugiye kubona hatandukanye Cafe Express murayizi ni agaharawe alimentation bakaba bafise n'ahantu tutori kawa hariho na sandwich karyoshe ka tona ntuzeya niho nabo nyene niho bazoba bari shimire New Bujabel murabizi umuntu agiye mene ntandi yicara hariya muri New Bujabel akaba ari bar New Bujabel bar muri men ndabashimire cyane Muguberi Thierry shimire Safari Gate shimire n'izindi ziriko ziraza turacasigaje umwanya ariko atari mwinshi n'izindi ziko ziraza nyinshi cyane jewe rero wanashaka nagiye nikora no ku bantu b'abajene b'abagenzi banje bafise amashira hamwe kandi twarukanye hari abantu twarukanye ubu hari aba boss nyene
kandi ndazi ko bazobishigikira ko barambwiye benshi bagiye bambarira ati ndukura ku Kaide ni original ni top bazoza rero ndabaha ikaze wo ntavuza mbabarire cyane nibaza yuko sinaretse kumuvuga si umutima mubi ego nizo nshimira cyane rero abantu bose bazotwitaba ni nabo ba manager ba mbere yes abantu bazotwitaba ndabashimira sana naho nk'ama abasponsor abantu ntibaze birihomvye ego jene nibaza ko tworangiza ikiganiro ariko ngo hari abantu bo muri USA bagutumye kundamutsa kutandamukije mfise video ahubwo ndamuhamagara Ibra ndamusabe ankorere video nakoze namubwiye ngo fata iyi video aho ka exenzoka twagiye muri Dallas urabizi ko namanda kugira sondage murabastar kandi nabi aturiye muze mugende sinzi uko ngere muzobigira muzotegura ama micro abiri sivyo hanyuma nyine abantu baze mukora ikiganiro sinzi ko ngene cyangwa mugende kubaramutsa tu ariko murabastar murakurikirwa abantu benshi bari hanze natangaye kungene mama wiwanje yavuye ngaha mu Burundi atamu umuririmbyi umwe yarazi yari Yoya urumva nawe nyine kungene yamumenye twe dufise umukozi wo mu nzu yashaka ko umuraperi mere bikamubihira abana umukozi agashaka kwimosha bya bindi uhamagaye umukozi akaza muri salo yimwishije bayita makrete mere kumva yose arimo na tentire ya rouge twe nitwe twamuvugira ati mere ni passion yiwe kirazira ku block umuntu hari natazoherera ngaha mu Kiboyi azogena ka umusani akaba umustar rero mere rero byamubaza 14 umutipa ari karakoropa canka kubura wani bujije amazi agenda avugira hejuru mere yiryamiye aramera akacavyuka kubera mera akacavyuka afisa akantu kama kanyohera ngo usubira umbyuraka ngo musane niyo yavuye imuyinga kagaze mu Bwongereza go nkambwira mama reka ko block umuntu ni rero ariko urumva ni kubera yamukoma ntiyamucinege ko twaramushigikira dusaba ngo waza kurara muri studio vendredi akagenda kaza bukeye ivyisi bitukura yaraye muri studio indirimbo kayumviriza haya abarundi urazi ko twuzuye hypocrisie ukagira ngo ngo hani wewe nani agira reka ndagutera ngo ninyukije ikintu nagiye kora mu boss ngaha mu Gisagara barambara ati ujya mu boss ikintu avuze ugipinze gigi ntakazago hanyuma arantembereza muri jardin yiwe arantembereza ahantu ariko arakora ibintu anyereka ikintu Imana imbabarire ikintu kitagira mana yake cy'uburofa ariko kubera wa mutipe twaganiriye ndi muri salle d'attente arambara ati ni Kajitape wa atari ni Jeremy Njitape yari umukinyi wo muri Nigeria arashika arambira ngo webeti guki ngwana ngona ngaha ngo ndiko ndahubaka ngo hagenze uca ndashira intuzeya ngo rindira gato ngo tujahe inyuma ngo rabika ikintu ngo hanije ngo nide nanje candahaguruka kwa nta jambo uvuga ucuhaguruka kugira idiri simbura idiri yarafise evenement iyo weekend ibi ni bavye urambesha ibishoboka ntawe wo kwimvira ibintu nk'ibi nawe ari muri gucya acagira gutere cekigige narakubwiye siniyumvira nk'abarundi nanje ku mutima ni yo mana iki kinazogishira imbere y'abantu komana ati bari creative Bujumbura muri batanu ba mbere urimwo ati ni wewe nini nk'ibi bintu bikurahe kandi yapara mu kuraba umengo nta ni ukamudeviza ukamura mu maso aruta Pinterest mu kwimvi yego vraiment sasa aba yaraguhayeho bazi no mu nyuma yarampaye vraiment yarampaye ariko naramutafye mana yanje ngenda ndamurabe ntipantaro sino we nawe ni ibintu byasura wirungunye atuye ngaha mu isoko yo mwija ariko urumva nyene oya nuko ino isi biragoye kuyibamwo no kugira ubwenge iyi ni monde ya beton niko bavuga umuntu akuyibiye akabanga ati uriya muntu shika umutapa ushitse mu biro urashika gutya oya hariho gufukama kumushehera hariho no gutapa umuntu abantu bakunda gutapa urashika gutya ukacimu je ariko je sinkunda wowe muri ville muri ville wapi ari ngo muri generation zanje wenda mbwira ni ego jewe leshe hahandi urabizi mu gifaransa ngo bavuga jamais je vais jamais lécher hahandi jewe gusa ndakuraba gutya nkubwira ni salama boss wewe ufisa amafaranga jewe uri kurandondera ko mtoto wa town ndaguha service ukandiha nabindi ariko je nikundira babatama bikuriye abatama bayarondeye basanga n'umuntu bana njitap ariko utuvi ndambwira ni
hariho nashitse nababaza insanga yambaye amasheti mu isandari muzana ibintu bya kera bishaje by'abafurere ariko isandari yari Tommy ariko hari n'ishesheti cyane ashika gutya yenda murana imutana n'amahoro yeko rubaraza ari kanywa akajenjembe sha mu buzima sinari bwabone Tommy kunge nibegwa rero mu mashesheti hewe ngurabibona urabona ngo abana bama bariko bambira nkure mu shesheti je ngumizamo uko umviriza iyo shesheti ni d'abord ni lisanzwe nago kwarunugurushwe ni ibintu bitari bijanye vre no kumenya aho uba ukamenya twobaho gute garasta kandi umutamasi wandi uvuga ngo hari imyaka ugeramo ntubukibihigwa iyo ufise amafaranga ntubihigwa uzi warubizi iyo Kenye niho bavuga ngo yo ngo wabonye ibintu yaje yambaye gantutse na umutama nawe bavuga ngo ashika mu bigezweho ngo wabonye ngo aheruka mu Bwongereza ngo ni kujya bambara naho umutama yahushije hari nawe yabuze akanya ko guca muhira hari nawe yagize iki reka turondera amafaranga cherchonage umugane w'abandi reka ndagushimire ozi reka nshimire abakunzi baje muri Etats-Unis bakudutumyeko yego nariko navuga histoire kandi yiheze nahamagaye abantu rero nagiye imbere ya stage ndababaza mukunda nde barambwira ozi muramukunda yego mukubito turamuraba ndavuga nti okay cameraman dusubiremo ndagasubiremo aho kantu ni mukunda nde ozi hamwe nande na Juste Gaël mumukubite yose okay sasa rero nze kubabwira gute ati turabakunda cyambwira umukameraman yitwa Ibra uragakata aho kantu ndakazane nubu ntarampa Ibra wari umuhetazi rero oya Ibra si umuhetazi none hetazi ni umuheta none babaye benshi akaka ni nk'abafanzi ego umufanzi wanje ego ubona muri umuhetazi abasabone mugani wadasha ngo bavuga lundi ni lundi ivyo ni bishasha bigezweho ndabashimire cyane turagushimiye Kigingi merci beaucoup kuba watugendeye muri Siren Vibes kandi ukateramisha abantu bacu baravye kino kiganiro abakunzi bawe bakunda ibiganiro vyawe bakunda ariko reka nabwizukuri agatebe wanyicarizeko kanyishi si jewe ndarengana wabonye umuntu yabigize murazi na oya nahwere nukuri kwa mu murazi na oya ntihagira ubundi muntu uzoga iriga mingo nicaye kumusoma ariko reka turangize ikiganiro vyitwa ko ari ujena gutumiye nuko rero ko twagitanguye ndashimiye cyane abantu bari ko barakurikirana Siren Vibes nsubira ndababwira mu fyonde kuri sabone kandi nkabamenyesha yuko ibiganiro byinshi tubandanye tubategurira n'ibiganiro bimeze neza cyane uzompakaza umunsi umwe nze gukorera ngari ingorane ndabashimiye cyane rero ndabibutsa yuko mudukurikirana ku mbuga zacu muce kuri YouTube mugashobora kudukurikirana kuri Spotify ni ibintu bimeze neza cyane muri kano kanya twari kumwe na Oziana ariko bamwita Ozi irakoze akaba ari umwe mu ba femme entrepreneurs bongayi Bujumbura aho ahejeje kugurura television akaba afise n'imigambi myinshi akaba avuye mu gihugu c'Ubudagi aho sanzwe aba akaba ari n'umuntu yafashije mu gisata cabigeme arivyo bita feminisme cha feministe hama tukaba tumukengurukiye afisa kanya gato cyane nubu amatwa dusumiragira akabagira asubire kuri aeroport muzi neza ko yahora muri Afrika y'Epfo akaba yambaye n'ibyo bita amaba yambaye bayera ariko iba umengo yora yambara abantu bagwaye amaguru ariko siyo zigomba gusa tubashimire cyane murabona ko yagize teinture ibire ntukabigire hariya ku note bavuga ngo kirazira kwigana ibi bintu ntukigane utari umuntu akomeye nkawe kwaruko rero ndabashimiye kuri mikro mari kumwe kuri mikro ya mbere twari kumwe nande kuri mikro ya mbere mikro cyane kamera kuri mikro ya kuri kamera ya mbere twari kumwe na Zoya bivuye muri Buzoya Buzoya ndamutse mu brother wanje yitwa Buzoya dukurikirana cyane ari muri Maine Buzoya ati hari mu Buzoya wundi hari undi mu Buzoya ariko kura kiyobu kaca kabaminyo ariko uraho ntiyoberwa na Zoya kazoya urabona kajya nakantu nyene karehera bagatwezeja kuri kamera ya kabiri twari kumwe n'umubiri wa Madrid sinzi yacomotse yitwa Bulabula harimo twari dufise abatumire babiri twari kumwe na baje kuraba show live umwe yitwa Lewis undi nawe yitwa nyibusakazi na buriya Jean de Dieu Bigirimana Imana ibahezagire cyane murakoze cyane merci turashimiye naho ubutaha bye bye